Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuba ku buzima bwanyu. Abadukurikirana kuri YouTube, Yesu abahezagire. Abataragira subscribe muyikore, muzaba mudushihiye. Abayikurikirana kuri televiziyo, Yesu abahezagire cyane. Abadusengera, abagira ico bakora kugira ngo kino kiganiro kibashikire, Umwami Yesu abahezagire cyane gose. Uyu munsi wa none ndafite ijambo rigufi ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo. Ivuga ngo ariko noneho barifuza igihugu kirushiriza ico kuba cyiza nicyo mu ijuru. Barifuza igihugu kirushirije kuba cyiza, ico gihugu bakivuze neza nico mu ijuru. Ndakwifurije kuzaba muri ico gihugu. Ndakwifurije kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru. Ni igihugu cyiza, ni igihugu cyagenewe abana b'Imana. Hari umunsi umwe isi yose abizera umwami wacu tuzava muri ino si y'imibabaro, y'agahinda, y'ubukene, ino si tuzayivamo tuje kubana na Yesu. Yohana umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo no, ariko noneho barifuza igihugu kirushiriza ico kiba. Ndakwifurije kuko nawe ugendane ibyo byifuzo muri wowe, ntukigere utakaza kwifuza ko tuzoja mu ijuru. Satani ndakigera guhenda yuko ino si ari wacu, hano si wacu. Hano Pawulo yabwiye Abafilipi aravuga ngo ariko tweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Tugomba kugendana ibyifuzo, ibyiyumviro bivuga yuko tuzotaha iwacu mu ijuru. Nico gituma Imana itamara amazo no kwitwa Imana yawe, kuko yabateguriye igisagara. Umwami Yesu yaduteguriye igisagara cyo kubamo. Haleluya. Kitabamwe abandi, kitabamwe abasuma, kitabamwe abasambanyi, kitabamwe abamwicanyi, kitabamwe akarenganyo. Hari igisagara twateguriwe kizaja kumwamo abana b'Imana. Ndakwifurije wewe uhora udukurikirana kuzaba muri cyo gisagara, kuzabona Yesu. Ndakwifurije umunsi umwe uzabona Yesu. Hari indirimbo turirimba ivuga ngo naho uyu mubiri ufise wapfa, uyu mubiri ufise, uwo mubiri wawe ufite uzapfa, ariko tegereje nizeye konza ubundi mubiri gusa n'uwo Yesu yazukanye. Haleluya. Hari undi mubiri, uyu mubiri twambaye tuzawambura, amaze twambara umubiri usa n'uwa Yesu. Nitwagera imbere y'Imana, nitwagera mu bwami bwo mu ijuru, ntabwo tuzaraba rya bagenzi bacu bapfuye. Oya, umuntu wa mbere tuzabanje kuraba ni Yesu, umukozi wacu wadupfiriye kugira ngo tuzaje kubana nawe. Arifuza, haleluya, igihugu cyiza nico mu ijuru. Haleluya. Ndakwifurije kuzabana na Yesu. Mu gitabo cy'Abaheburayo 2:1 haravuga ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwaza akayombekere ngo tubivemo. Haleluya. Twitwararike ibyo twumvise, ntidutwagwa akayombekere. Hari igihe Satani adutwara akayombekere ukabivamo, ukibagirwa, ukagira ngo hano si wacu. Nimba uri kurankurikirana uri Washington, uri Canada, uri Australia, uri mu Burayi, uri mu Rwanda, uri ahantu hose uri kurankurikirana, aho wicaye si wacu. Dufite iyo turiko turaja. Tutwagwe akayombekere n'ivyo urimo, tutwagwe akayombekere n'ibigukikuje ngo wibagirwe urugendo twatanguye. Hariho urugendo twatanguye tituragera iwacu. Haleluya. Hariho urugendo rw'abana b'Imana twatanguye. Tutwagwa akayombekere ibyifuzo byo kuzoja mu ijuru tibihere mu buzima bwawe. Tutwagwa akayombekere ahubwo uzohora wifuza ngo hari ikindi gisagara tuzoja kubamo, hari ikindi gihugu. Kandi icyo gihugu rero uragitegura kuba vyutse. Icyo gihugu uragitegura ivyo urimo, ivyo wirirwamo, ivyo ukora batariko barakubona, ivyo ukora winyegeje, ivyo byose ukora birakwereka neza iyo uri kurategura kurusha. Ivyo ukora winyegeje, ivyo ukora nta muntu wakubona, biragaragaza neza urugendo watanguye. Kuragenda ibwami cyangwa kuraja handi. Tutwagwe akayombekere nivyo uri kuracamo. Mu gitabo cy'Abaheburayo 13:14 haravuga ngo kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera kizoza. Hari igisagara kizoza, hari igisagara turiko turarondera kuzajamo. Oh, haleluya. Ico, haleluya, ni igisagara cyategura abana b'Imana. Oh, haleluya. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Oh, Imana yacu yabwa icubahiro cyinshi. Haleluya. Kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho,
ariko turondera ikizoza. Haleluya. Ariko turondera ikizoza. Hari ikindi gisagara abera bazoja kubamwo. Oh haleluya. Igisagara cy'abana b'Imana. Oh haleluya. Kindi kizabamwo ingwara, kizabamwo abapfa, kizabamwo bya bibazo byose duhura nabyo muri nosi. Oya ni gizobaho duhimbaza umwami wacu. Ndakwifurije kuzaba muri cyo gisagara. 12 umurongo wa mbere mu Baheburayo haravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'ivyabona bingana gutyo, dukikijwe n'abande ba Daniyeli, ba Mose, ba Rusi, ba Paulo, ba Tito, ba Daniyeli. Haleluya. Haleluya. Hari abandi bera b'Imana bishwe bazira ubutumwa bwiza. Haleluya. Ba Antipa mu mwitorero ryo muri Perugamo. Ba Antipa. Haleluya. Bishwe bazira ubutumwa bwiza. Oh haleluya. Ba Paulo indumwa n'abandi. Hariho n'abandi muri no generation zacu bishwe bazira ubutumwa bwiza kubera urukundo bakunda Imana. Haleluya. Hariho umuhungu umwe nibutse witwa Alexandre wo muri Romania. Oh Alexandre baramukubise bariko baramwica bavuga ngo yakane Yesu. Aravuga ngo yaye papa we yarahagaze iruhande yiwe, abona papa we ariko ararira, arabwira ngo papa we ngwihangane mukanye turaza kubana na Yesu. Ndabonye abaje kuntegera ngo kubera umunezero yafanye, ngo umusirikare w'umurusiya wari kumukubita ageze ngo mukubisiya icumu rya nyuma ngo arapfukama ararira. Aravuga ngo mana uyu muntu arafite icyo yizeye. Nawe mu maraso y'uwo muhungu Alexandre uwo musirikare w'umurusiya yarakizwa. Mu maraso yiwe havuyemwo umusirikare mukuru nawe arizera umwami Yesu. Ko dukikijwe nabo, ko dukikijwe hariho umugabo umwe witwa Richard bamukubise imbugita 18 zishushe muri Romania. Baramukubita baramubwira ngo yakane Yesu. Aravuga ngo Yesu yarazutse, Yesu ni umwami wanje. Ntacyo tandukanye n'urukundo rwa Kristo. Twebwe turimo gutandukana na Yesu kubera amafaranga, kubera umunezero w'inosi. Ko dukikijwe n'abagabo bazize, ko dukikijwe n'abagabo bahevye amagara yabo kubwo ubutumwa bwiza, ko dukikijwe nabo. Umviriza ngene yavuze. Twiyambure ibituremera vyose. Ni icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Hari icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Ciyambure. Turakikijwe n'ababinesheje, turakikijwe n'abagwanya intambara zize kwizera. Ko dukikijwe nabo twiyambura icyaha gikunze kutwizingiraho vuba, dusiganirwe izo twashizwe imbere twihanganye. Oh haleluya. Umurongo wa 2 kavuga ngo dutumbire Yesu wenyine niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe zo gusezera. Uwo kubw'umunezero ashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, azagira uburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Dutumbere Yesu wenyine niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Kubw'umunezero ashizwe imbere Yesu yihanganiye umusaraba. Nawe ihanganiye umusaraba. Ihangane. Oh haleluya. Hariho umunezero tuzobona tugeze imbere y'Imana. Oh haleluya. Hari umunezero tuzobona tugeze imbere y'Imana. Hari umunezero. Oh haleluya. Paulo yabwiye Timoteyo ijambo ryiza. Aramubwira ngo Paulo unagwanye intambara ziza kwizera. Nazigamye kwizera kwanje. Ibisigaye bikibwa igisibo cy'ubugingo icumwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Haleluya. Hari kamba, hari igisibo. Urakorera Imana, hari igisibo. Oh haleluya. Hari igisibo cy'abihanganye. Oh Paulo avuga ngo hari igisibo, hari kamba nzohabwa kuri wa munsi. Kandi sinjeje nyine zogihabwa, ariko kandi n'abakunze guseruka kwibo bose bazogihabwa. Sinjeje nyine hari abandi bazogihabwa. Mukundwa uri kuranyumviriza, mukunzi wanje, ndakwifurije kuzobona Yesu, ndakwifurije kuzambara igisibo. Warakoreye Imana, waratangiye Imana, hari ibyo ukora. Gwana intambara nziza kwizera. Umunsi Yesu azaguhembe, azovuga ngo mwana wanje warankoreye, icara uruhuke. Haleluya. Tuzicara dusangire nawe ku ntebe y'ubwami. Niko muri rukavuga ngo kumwamanye nanje muzo nagaragejwemo, ngo nanje narabikiye ubwami, ngo tuze turire hamwe dusangire ku ntebe y'ubwami. Oh haleluya. Ndakwifurije kuzobona Yesu, ndakwifurije kuzaja mu ijuru, ndakwifurije umunsi umwe uzobone Yesu. Haleluya. Umukunzi wacu dukunda kuruta abandi. Oh haleluya. Lazaro na Nyamutunzi bari abagabo babiri baturanye mu gisagara. Umwe yari umutunzi, yari afite byose. Lazaro nawe yari umukene uraho, akaja gusega kwa Nyamutunzi. Nyamutunzi akamwirukana bikanga. Ariko umunsi umwe Lazaro agumana agakiza, agumana gukunda Imana,
apfuye abamarayika ngo baramuterura ngo bamujyana mu gikiriza cya Aburahamu. Haleluya. umva, rwana intambara yo kwizera, urwana intambara muri byo urimo, ugushishikare gukiranukira Imana. Hariho abantu benshi bavuga ngo buno bukene ndimwo, buno butunzi ndimwo. Hariho abatunzi uzosanga mu ijuru bagwanye intambara nziza, hariyo abakene uzosanga mu ijuru bagwanye intambara nziza. Nta rwitwazo na rumwe uzovuga. Hariho abantu bazohagaze imbere yawe, nuvuga ubukene Lazaro azawaraho, nuvuga abagabo batunzi, hari abagabo batunzi bagiye mu bwami bakoreye Imana, uyu munsi barategereje, kandi bakoreye no mu butunzi bwabo bwarakoreye ubwami. Nyamutunzi arapfa umunsi umwe, apfuye ngo agize gutya ngo abona Aburahamu, ngo abona Lazaro, ngo abaza Aburahamu ngo mbega Lazaro, mbega Aburahamu, uwo yo bari Lazaro, uwo ni Lazaro, umubiri wahindutse gutyo. Lazaro uwo niwe ngo yarasa neza, ngo aramubwira ngo mbega Lazaro we ntiwokora mu mazi ngo uze ntuwonyagirize mu kanwa ko inyota inyishe, ko ndumye ndahwereye. Aramubwira ngo aho muri natwe aho turi hatandukanye tawogerayo. Nyamutunzi abwira Lazaro, abwira Aburahamu, tumira Lazaro iwacu, arahazi, azi bene mama batanu nasizeyo, ibyo nabasizemo ntakabura isherezo bazosanga hano. Ubabwira amagorwa ngowe, ndagowe, ababwira amagorwa ngowe. Aburahamu aramubwira ngo nibatumvira abahanuzi, nibatumvira abavuga butumwa, ntakabura isherezo bazogusanga ngaho. Bene data, hariho ahantu abizera, abatizera Kristo bazaja kuba, ni mu muriro, ni mu mubabaro, ni mu gahinda. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Rwana intambara nziza, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu ko azaza kugira ngo ahindure imibiri yacu ise n'iy'umwami wacu. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Rwana intambara nziza, reka gutwaga akayombekere. Hariyo umuntu Imana iraguha uburyo, amafaranga, agakombekere, ntubugisenga, ntubugisoma Bibiliya, ukaba umunyedini. Hariho bamwe badakunda Yesu bagakunda idini ryabo. Reka gukunda idini, kunda Yesu. Hariho abantu usanga baramase ku idini, reka kumata ku idini, mata kuri Kristo Yesu. Hariho abandi tuyombekere twaragiye baravuye mu vy'Imana, tutwaga kayombekere. Hari umunsi inosi tuzayivamo. Umva, Yesu arashaka guteba kuza, ariko urupfu rurago rurahari. Uko ruratwara abasore, uko ruratwara abapapa, uko ruratwara abaryama. Umuntu araryama bwaca. Hari inkuru numvise, umuntu yaravuye juste ari mu Kinindo agiye ku kazi, ageze kuri international, yumva ngo atameze neza, agenda muri kira, ashitse muri kira akiko arambura ibirato, yambaye neza, asa neza, yaracikanye. Ni benshi byagenda, arabaryamye tibavyutse. Umva, tegura urugendo rwawe. Hari umunsi umwe uzahagara imbere y'Imana. Hari umunsi mutu uzaseruka imbere y'Imana. Ndakwifurije ko abamarayika bazaza kukwakira. Ndakwifurije ko abamarayika bazaza kukwakira, bavuye ngo wagwanye intambara nziza kwizera. Haleluya. Ndakwifurije kuzobona Yesu umukunzi wacu. Yesu azaguhereza ryiza, uzorangize neza, uzagire iherezo ry'abera. Dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, ijambo ryawe ryavuze ngo barifuza igihugu ciza kuruta kino, nico mu ijuru. Turifuza kuzaba muri kino gihugu, turifuza kuzobaje kubana n'abera, turifuza guhana intambara nziza kwizera, turifuza ku munsi umwe tuzabona Yesu umukunzi wacu. Uduheze kugwana intambara nziza, udushoboze mwami, umunsi umwe tuzobona abera. Icubaro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.